Hewe Burundi ngira ndakuririmbe, hewe Burundi ngucurarange, usa n'ijuru risharije inyenyeri, usa n'akayaga ko kumugoroba, kusa n'Imana yakungabiye. Yes, you know my people, out there, it's your boy MB Breeze, Bad Boy Shine, Mr. Sinzoba Kwira, Mr. Biravuga, the humble man, the Mr. Motivate, the extravagance. Yes, you know my people, this is tubamenye from Agora TV nk'ibisanzwe. Twavuye Ngozi tugana hehe neza neza ku mupaka wa Gitega. Ni muri Butanyerera nk'ibisanzwe. Uyu munsi tuje kuganira kuri bimwe mu bisanzwe bigize ntibitazi igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Tuvuze yuko Burundi bushajije, ntitwumve inzuzi, ntitwumve ibiyaga, ntitwumve ibiyaya, ntitwumve novuga ibibanza bimwe vy'ingenzi cyangwa se vyiratiro, ariko twumve n'ibintu z'inganda. Ikintu cyose kije guteza imbere Burundi mwumve yuko ari ikintu kigize nte gisharije Uburundi. Behind camera mwite Ivaniwe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ishobore kuba ngirante mvuga mukanyumva canke mukagirante mukambonani. Nafi Garment Factory Limited rumwe mu ruganda rugize nte rugezweho, rukunzwe, rukora ibintu bikomeye cyane, amatraining yo kugwego hejuru, amamayo, imijezi, ibiki hamwe ushobora kugirante uko bitazande zatanyura, ukagira no gatera imigeri itandukanye ukumva yuko neza neza mu maguru atangorane nimwe. Nafi Garment Factory iriko yambika imigwi itandukanye isanzwe kina ivyicaro vya mbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Message Ngozi, Muzinga FC, nabibutse yuko ari ekipe y'igisirikare n'izizi zitandukanye. Why not namba mu rugamba, why not Simba African, why not Real Madrid imbere. Ndabibutse yuko ibintu vyakomeye cyane. Nuko rero ni Nafi Garment Factory iriko irakora ibintu vyiza ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Muntu wambaye impuzu yo muri Nafi Garment Factory, ndagira ndakumenyeshe yuko igipupe cyo nyene ubwayo usanze ahantu kiyambaye, wowe ubwawe winjiye muri magaze urakibaza uti nangahe. Ibaze rero we nawe uyambaye. Gumana natwe hanyuma tugire nte dushobore kugira nte kuba yagira vyinshi bigize nte bitandukanye. Anaitwa Masudi. Karibu cyane mzee. Voxi kama zile za Elon Musk. Asante sana mzee. Umeze neza? Karibu cyane. Turi muri Nafi Garment Factory nkuko mubibonye, turi kumwe n'umwe mu basanzwe nuvuga bayiserukira ino Nafi Garment Factory, anaitwa Eric Masudi. Aho ubona yuko neza na neza ni uruganda rugize nte rugezweho ruteye imbere. Aho ubona yuko abantu benshi bagira nte baza kuhatemberera baje kuraba novuga ibintu bitandukanye bisanzwe bikoregwa hehe, bikoregwa ngaha muri Nafi Garment Factory. Aho se muri ko murabona kino kibatima ni hehe, ni muri Nafi Garment Factory Limited. Aha muri ko murabona tugiye kuganiraho vyinshi kugira ngo mushobore kubimenya ndetse badutembereze batwereke uko bakora ivyo bahingura. Mugumane natwe gusa ntari aha niho novuga hambere hahera kugira ngo umuntu ashobore kuronka produit fini. Niyo etape ya mbere bahera ko ngaha. Cheningi tugura amamayo, amajezi, eka masengre, dukora ibintu byinshi bijanye n'ibintu bya sport, ariko turafise n'ubushobozi bwo kuba dukora n'ibintu bitandukanye. Ibindi tuvuze ibindi bitandukanye twumviki ibyambagwa tutashye kubikora, tutashye gukora ama jeans, tutashye gukora amakanzu, tutashye gukora ibiki, ariko kuri no mwanya byo tumaze gushika ko tuba turakora inje nyene byinoze nyama training bya sport na sport. Mbega mumaze igihe kingana gute muri ko murakora bino bintu? Mutubwiye mutsinda uruganda rwamuka muri Amerika. Mu Burundi mwahashitse bigenze gute? Ani imvukira z'abarundi ziri muri Amerika zagiye hamwe ziravuga ati mu Burundi niyo tuvuka ni cyacu, aho nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye yagenda agatera kamo abanyamitahe, agatera kamo imvukira z'u Burundi ko gitekanye mutahe atangorane. Niho havuye kwitabira kamo kanyirwa kuri w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Twaza gushika kwintumbero turavuga ati tugende dukorera iwacu. Nafi Garment Factory ikorera umutumba wa Gitaramuka muri zone Ruhororo
muri komine Tangara mu ntara za Butanyerera nabo beneyo bene kwishinga imvukira z'umutumba wa Gitaramuka zone Ruhororo komine Tangara intara ya Butanyerera y'ugushiza Burundi. Ariko Imana yavuze tireka batireke muri Amerika nuko hariya turabona umenga gira kate hajya reje gukata yego yo ni etape ya mbere abahejeje gukata cyane nakubwira nyamara amajana 5 ababikase hariya abateretse inzira ati ibi nivyo dukeneye gukura bipunzu yego uturera abayashitse ko ngaha nitwo dusha tumufasha kuyitegura ujya ukubona iyi ngana ipantaro ya zampuzo amajana 5 ikosha zampuzo amajana 5 ukuvuga iyo nitako rimwe rimwe yego utu ubona ni ya mpuzo hejeje ikoti yego uko nukuboko iyi ni haje imbere yego iyi nayo naka kandi gapande yego aho nukuvuga iyo ni 3XL nukuvuga hariho n'ibindi bipimo vy'ibimwayene atarike nivyo dimension yose umuntu ashobora kuba yambara yego murayikora itape ya mbere nga tubwira ngo warabuze ngo tiningi yo kwambara ushaka ufise ibiro majana 2 ushaka ufise ibiro 200 ngaha muri na filament bashobora kuronka impuzu umwana guhera ku mwana w'umwaka muri metero ishobora gupima bariko baragira basi par exemple bana ko atamuntu numwe apfuka adashoboye kwambara n'uriyo yaruvutse cyo kwambara neza cyane natwe guhera ngaha tunganiza guhera ku rugero avutse ushikupangana rwose abantu usanga ari barebare bapima metero 2 kuduga basanga agiye mu isoko ntigera ro ipantaro kubwira ati ngaje tutunganitse wow yego no kuvuga nambaye haga murashobora kumwabika uko yobangana rwose aha ni novuga kurushikiro turashobora kunguruza yego yego yamana Nafi Garment Factory murabona ukuntu novuga uburundi bugize ntibusa neza turi kumwe na Eric Masudi kuva muri Nafi Garment Factory turacatembera amamashini ndiko ndabona ngaha mbega ni mu Burundi ni hehe ni mu Gitaliyano ni wapi abana bakozi bose izi ni mashini ziri ngaha ziri mashini cyane umuntu ari kararota ni mashini ziye dusanzwe dukoresha yego bongeza kajwi imashini musanzwe mukoresha ukuvuga umaze kuva hariya muzu cyagitambara ubona yakase hariya nico kintu iki kiri ngaha yego ukuvuga tuba dufise amoko y'ibitambara atandukanye ubwoko bwinshi butandukanye cyitwa igitambara irangi ryose tuba turifise niryo dutegura tugakora ngari kagenda hariya bagakata ko ijya nimero nakwereze ya mpuzu bayikata bisonze igitambara aba yacaguye wenyine ivuye hariya ikibanda hariya aho umukozi wese afise icyo akora yego karibu abantu muri ko murambonera ibintu biri ngahantu buri mufundi wese bafise icatejwe abafise icatejwe uwajejwe abarikatera elastic ngaho kugira ngo umuntu izoshobore kumuroba yabarikatera egera This is Nafi Garment Factory Limited uyu ubona abari karatera ikoro yo ngaha kuvuga buri mashini ngaha yose irafise ikikora no kuvuga n'imifuko nkubu irafise aho yagenewe buri mufundi wese arafise icacyo gukora yego aha no kuvuga umukozi umwe wese afise igikorwa cyagwe bakora yego ari ujeje gushirako imifuko ujeje gushirako ya makoro mutweretse abajejwe novuga gushirako ya marastike nta numwe asangiye igikorwa n'uwundi oya mwese afise icacyo usivye ko ashobora kuba bizi ibikorwa birenze bitatu kabikora mu gihe ubundi ashobora kuba yafatiye ngombwa ariko nta numwe akoresha ubudakamba yego novuga gushinga uruganda nkuru ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mwatubwiye muti nimvukira zisanzwe zivuka ngaha mu Ruhororo yahoze ari komine Ruhororo ariko ubu ni Tangara icyumviro cyo curumva nibaza yuko mwavuze mutireka duteze imbere igihugu mugabo hakuru novuga muhe agaciro gakomakomeye cyane ku mutumba musanzwe muvuka yego Nafi Garment Factory hanyuma novuga iyo twahereye naho dushitse mu uyu mwanya nk'ubu nyene tuvugana impuzu iratanguye gukatwa hariya iza gushika ngaha cyangwa se umuntu akayirindira igihe kingana gute no kuvuga
nakubwiye ko ku munsi turakata impuzu 500 kuba turafise ubushobozi no munsi bwo gukora impuzu 500 umunsi umwe ariko dusanzwe dufise n'ubumenyi ko twakora igihumbi ku munsi yego bivanye n'abo bushobozi mu bukura n'ubumenyi tuba twari ibyo uvuze Masudi urabifite igihamya yego zakwege impuzu igihumbi ku munsi umwe yego muraryama oya birafise uko vyubatse ukora amasaha 28 iyo hari akazi kenshi naco gutwara murakora no kuvuga umurango n'ijoro yego mbona kazoza niyo twitabiriye kuko twe tuza twamaze kwishikamwe abandi bo numva bavuga ngo 2040 twagezeho kera ahubwo tuzoba tugeze ku rundi rugero rutandukanye n'uko bariko baratubarira yego neza cyane abantu bamaze kugura zino training mbega feedback zabo nizihe umaze kwigura ubwa mbere aragaruka uza gusanga yaguze akiwe wenyene agatora kapapa wiwe agatora ku mwana wiwe araza kavuga ati n'umwana wanje n'umudamu wanje iyo bibaye ngombwa ko ari umupapa cyangwa ari umumama nawe aravuga ati n'umutambukanyi wanje nawe ni kumenga no kunda iyo ngaho ko yabonye ibisanzwe ufise kugira ngo ivyiza vya Nafigament Factory ntavijyana rumwe murahejeje kutubwira ibintu bikomeye cyane umwanya mutoyi ati impuzu igihumbi twebwe turashobora kuzikora novuga mu kiringo cy'umunsi wose nk'iyo babahaye komande mwebwe ku bwanyu dufate nk'umuntu abahaye komande nk'impuzu 500 muri ko murayikora ku bwanyu n'ikintu muba mwakiriye gute kumva yuko nk'umuntu abishingiye mu kibanza ciwe mu mwishingiye mu kibanza ciwe mugashobora kuvuga muti twebwe iyi komande turayiyangajije ni ikintu mufata gute muri mwebwe twebwe tubifata kinyamwuga kuko nakubwiye ko twaje gukorera ku butaka bw'u Burundi dufise aho twakuyitse impano n'ubumenyi buke twazanye kugira kongerereze kubw'abarundi nabo turabe yuko hari haho ico vyobamarira kugira ngo bashike kujya mbona kazoza igihugu gipanze neza nabo bapanze neza kuko igihugu gipanze neza bisaba yuko nabene igihugu bacu bapanze neza kuvuga twebwe ivyo nta bishashe tuberamo kuko nyuma twituye ku mpuzu 500 tubona ko ari bisanzwe kuko iyo baye ari nk'isoko yagutse twashobora gukora n'izirenze cyangwa igihumbi nakubarira yego kuko twe twabigize umwuga si ibintu byo vuga ngo tuko turatomboza tuja mu biti umwuga n'umwuga wacu umwuga rero ufata nk'umwuga n'abakozi bwetse no munsi buri muntu wese bafite impano amaze kurongera ngaha abikora kinyamwuga niyo tuzokoza avuga ati ngiye ku mwuga wanje yego abantu novuga dukunda ibintu bisanzwe bivuye hanze y'igihugu mbega ntibirashika nk'umuntu cyangwa se nk'abantu cyangwa nka societe ikanka gukoresha impuzu ngaha muri Nafigament Factory ikagenda ngiye kuzikoresha hanze mugabo yashika hanze ntigasanga ni Nafigament Factory nyene biramaze gushika ku batari bake biramaze gushika ku batari bake akaza akagura impuzu agacabwira abantu bazikuye hanze ariko ntibiba ari byo kumbure kwabaye kutamenya uno musi kugira twakira umuntu turabanza tukaraba iyo yazijana impuzu kugira ntaze guhenda bene gihugu yuko impuzu yazikuye hanze zibaye ku biciro bizimvye twebwe kumbeze kwitanga bisanzwe biciriritse kuko impuzu zikorerwa ku butaka impuzu ntiyokorerwa ku butaka bw'u Burundi cyongera igurishwa amahera menshi cyane kandi isanzwe ikorerwa neza cyane nimba atari banga training imwe ishobora kugurwa ngahe canke abafise komande abadafise komande mubakira kimwe bipanze gute muri rusange muri Nafigament Factory no kuvuga buri kazi kose karafise ibanga ryako abantu ntitubakira ku rugero rumwe bivanye n'ibiba bibazanye urumva ari nk'umukomersaje arangura byinshi canke ari shiramwe runaka bitwe rishaka byinshi boshobora kumwakira cyo kimwe n'ujya mu ntaza kukatisha umunsi wo kwambara yego ubukomezi bw'izi training buhagaze hega Masudi ubukomezi bw'izi mpuzu nabikubwiye je kumbure ava nibaza yuko ari mu byo kwamamaza ahubwo uwayiguze bishitse mu gahura cyangwa uzobona kino kiganiro cyacu yarayambaye muri commentaire aho wocisha hose wabona yuko ari impuzu ifite agaciro gasanzwe kuko ngaho kuno dukora impuzu ashaka kumukorera amakoti yonyene ashaka kumukorera amapantaro yonyene vuza ati impuzu yande ndayishaka yanditse ko izina runaka societe runaka ikintu runaka bigutunganiriza nyene wabigusatse kuko ntagiye kure ni benshi bodishingira intahe hariho amakrebe atandukanye nka krebe sportive abasangira rugendo mu Kibimba hariho n'izindi zitandukanye no kwibona tugira ngaha ni nyinshi zimaze kutwitura zibonye urabona zikomeye kuko ikintu kimwe cyizere ko dukora ibintu bikomeye urongoye krebe runaka araza akeneye impuzu 50 atani ntibirahera ugazibona aragarutse muri 100 birahera mu 100 umva ko cyakintu baba baragikunze yes ibintu bikomeye cyane ati amakrebe atandukanye aratugana
uyu munsi muriko murambika message Ngozi, muriko murambika ijya kipe y'igisirikare ni Muzinga. Imigwi nk'iyo ibituye ikomeye ngaha mu gihugu ikina Primus League bani icicaro ca gatatu icicaro ca mbere ni ibintu kuri mwebwe mufata gute? Uvuze icicaro ca mbere kaba wasize inyuma ko twopambika intamba mu rugamba, kaba wasize inyuma ko twopambika izi zantuze za Simba muri Tanzania yani mayikipe atandukanye kuko fata yuko uruganda ruri muri Amerika canke ruri mu Bushinwa n'ikindi gihugu runaka baba baguma bagenda barugana baje kuhiga mw'ivyo bakina no musi twararubegereje nibafate yuko ibi baje gutora ngahari kuko baza ariko nkuko gutora i Washington twahereye twabonye yuko aho impuzu itangurira bakayikata impuzu bakazikata ari 500 icyarimwe wewe ngaho novuga niwe ufise role ya nyuma ego mbega impuzu iza kugushikira byose byatunganye wewe ujejwe iki muri make? jewe muri make njejwe kuraba impuzu yuko daboro baba bayishonye neza yuko atagatrase koba karimwo ikindi njejwe ni kuraba tujya tunyuzi twa twasigaye ku mpuzu nkadukurako kugira impuzu ndayitekere imeze neza cyane nkongera nkayigorora ndayishire kugira ndayishire mu ishashi igoro imeze neza ego niyo usanze kwa gasembwa bice bigenda gute? ndafise ncampereza umusuperviseur agahereza umukozi akabitunganya neza ego ha musanze bitunganye bihejeje gutungana ni kuvuga nababwiye yuko nca ndayigorora nkaca ndayishira mu mashashi nkaca ndayijana muri stock. Ubu urafise yaheze aho urashobora kuzingurura iyo turabe ufise. This is Nafi Garment Factory Limited ikora impuzu zitandukanye cyane cyane iza sport amatraining yo ku rwego hejuru amamayo murabona neza yuko namaze kwitekera ipantaro ni jacket n'ipantaro ni goti nuko impuzu ibimeze ego agira umusore uri umuhungu jewe uri umusore nakuru cyangwa uri umugabo? je ndi umusore ego shiri wawe gusanze ngaha bigenda gute? nivyo kwigera bikunda yuko ahansanga kuko narusha yoro aronkera adasanzwe hakorera nabonye no mu kwinjira hariya udafise droit d'entrée udafise cyane cyane nyine nugusekiriza inganda kugira ngo udafise droit d'entrée nyene nivyo kunda ego ako niko kamaro kiwawe rero novuga muri Nafi Garment Factory ujije gutunganya impuzu ya nyuma hanyuma usanze imeze neza ugacutekera ugacutwara muri stock cyane. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Merci bien. Nuko rero ubwo niko rugendo dukoze henga muri Nafi Garment Factory mwabonye yuko ni ibintu bimeze neza mushobore kuza mugirente mugure impuzu amatraining yamo mushobora gukubita zatanyura atakibazo na kimwe hanyuma ibintu bikagirane bikagenda neza. Nuko rero ni Nafi Garment Factory mwumvise yuko yatanguriye neza mu gihugu novuga ca Amerika ariko n'uruganda rwatangujwe na bamwe mu basanzwe ari imvukira zo ngaha mu Burundi nyene ndetse neza na neza ngaha Itangara neza na neza muri Butanyerera neza na neza muri zone yande ya Ruhororo. Nuko mushobora kugirane kubagana mwumvise yuko hambavu yuko uruganda rundi ruri Amerika urundi ukaba ruri ngaha mu Burundi ngaho Ngozi barafise ahantu hatandukanye mushobora kugirane gutora zino mpuzu neza neza Ngozi turarusanga runo ruganda reka mvuge yuko ari magaze aho zisanzwe zidandarizwa neza na neza hafi cyane ya Hotel Winners ndetse hafatanye na hoteli yahoze yitwa Sangwe ariko yitwa Apollo Hotel. Murashobora kugirane kuzitoraho zino mpuzu wowe nyine ukiyashika ibipupe vyonyene n'ubwavyo usanga biberewe ibaze uri umuntu rero wambaye ino mpuzu uza kuberwa kurushiki ipupe. Nuko rero ndabibutse behind camera twari kumwe na Iva nayo kuri mikro ya mbere yari je wenyene sindahindukane MB Breeze Bad Boy Shine the Mr. Sinzoba kwira Dihambo Man this new shop from Agora TV nk'ibisanzwe babwire ati Ja Breeze.